Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Buno nyene Yezu akivugisha ishengero nyina na bene wabo ngaba kwirembo bashaka ijambo. Haracamo umubarira rero ati nguyu nyoko na bene wanyu kwirembo kandi bashaka ijambo. Yezu wa muntu amubwiye ivyo ati mawe na bene wacu ni bande? Yerekeje ukuboko kubigishwa biwe ati nguyu mawe kandi ngaba bene wacu. Kuko ukora ugushaka kwa data wo mwijuru wese urya niwe mwene wacu, niwe mushikanje kandi niwe mawe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Tuzirikane aya majambo y'Imana mu gisomwa ca mbere turi mu buhanuzi kwa Mishe. Turumvise ijambo ry'Imana rihambaye adushikirije rimeze nk'igisabisho ariko aratura Imana. Jambo rikomeye ritwereka akaranga k'Imana. Ni igiki burya cama kiranga Imana, mbere kikayiranga koko nk'Imana, mbere no mu buryo budusiga ubwenge na twebwe. Nuko kungene mwumvise Mishe agaruka kihweza Imana, akayumvamwo ubwa mbere ikintu kirengeye ibindi vyose kiranga nk'Imana, nuko ari umunyembabazi. Ahantu yagize ngo mbega hari yindi Mana imeze nkawe, ngo ikure ibicumuro, ngo irekure ivyaha, ngo ntitwagwe n'ishavu, ikunde rero kugira imbabazi. Ico kintu niyo nkuru nziza ya mbere ku Mana, Imana ya Ibrahimu, Isahake na Yakobo, kuko aha mw'isi hari Imana nyinshi. Imana se w'umukama wacu Yezu Kristu nico kintu kiyiranga ubwa mbere nk'Imana. Imana ikura ibicumuro, irekura ivyaha, ntitwagwe n'ishavu. Ariko iyo tuvuze ko ari Imana ikura ibicumuro, ntiduce tubigarukiriza hafi bijya nyene byaho uronsi ikigongwe uhanaguriwe ivyaha. Sico conyene, iyo batubwiye ko Imana ari Imana ikura ibicumuro igakura ivyaha bishika kure, nukuvuga yuko ni Imana ifise ubushobozi bwo gushobora gukura umuntu aho hantu atagishobora kwikura mu nzira y'urupfu, kuko icyaha cyose gikwega urupfu mu buzima bw'umuntu. Niyo sa ishobora kumwokora aho hantu igasubira ikamuremamwo ubuzima bushasha. Si uguhanagura ibicumuro kujya bahanagura ibintu banditse ku kibaho gusa ukamenga irahanaguye, nkuko yofata eponge igacisha ku bintu igahanagura. Hari igihe kenshi bavuze amajambo bene ayo umenga tugarukiraho, ukabona umenga n'igihe tugiye kwirega umenga hajya tuja kwitura imbabazi z'Imana, umenga tugiye Imana ihanagure ntibikibibona. Si ivyo vyonyene, ni intango nshasha, nukukurema gushasha, nukugusubiza nogira nti ubuzima bushasha, igasubira ikakwakira mu rupfu n'izuka vya Yezu Kristu. Gupfa kuri ubwo buzima buba bwamaze gucafuzwa n'ivyaha, bwamaze nogira nti kumongwa n'icyaha, igasubira ikagushira ku murindi mushasha w'intumbero nshasha w'ubuzima bushasha. Ni Imana idakunda gapfa, ikarondera kuguma igarukana ubuzima mu muntu ariko arabutakaza igihe cyose aja kure y'Imana, igihe cyose yigira umwansi w'Imana, mu gucumura ku Mana, mu gukengera Imana, mu gusomborotsa Imana. Mu bisanzwe ibyaha byacu birasomborotsa Imana, ariko ntikitwagwa n'ishavu, ikihangana. Sinzi ko murabona umuntu ashobora kuba ariko arasomborotswa na mugenzi we, ariko akihangana, akigumya. N'Imana ikamenya kurengera ube gito bw'abantu. Ntihajya mwumva Yezu ku musaraba abivuga mu rindi jambo rikomeye cyane, akabwira se we ati bagirira ikigongwe ntibazi icyo bariko barakora.
ntibazi bonyine ko bariko bariramiza urupfu, bariko barishira mu rupfu, ariko Imana ikabirengera, kuko uri kuronona ibitari gwawe, kuko ubuzima bwawe siwe wabwihaye, ni ishusho y'Imana, uri kurasibanganya ishusho y'Imana, ariko Imana ikihangana. Mbere rimwe rimwe tukanakora n'ivyaha. Sinzi ko murumva ko hari igihe abantu dukora ivyaha tukabikora gose umenga twasomborokeje Imana. Tireka ndabikore nzokwigaya, n'abandi barabikora nacibagira, reka nanje ndabikore nzokwigaya. Uzi gute gushobora kwigaya utoheza kubikora mu gacu ugenda? Nakaryo keza kugira ngo aya majambo yamishe asubire kudufasha kumva neza Imana yariyo. Imana utamenga iratererana umuntu amagara make yiwe n'ivyaha atabagishobora kwikiza. Ni benshi tuba twarabonye, tuba twaraherekeje mu rugendo rw'ubuzima bwabo n'Imana, ukabona yuko hariho ivyaha agwana kinana tagasubira kagira gute, bikanka gushikaho ahakwa kwihebura akagira ati ibintu ntibishoboka, Imana yadusabye ibintu bidashoboka. Ariko iyo agumye agaruka kuri aya majambo atwibutsa Imana nk'umunyembabazi, nk'umunyakigongo afise ubushobozi we musa bwo gushobora kokora umuntu ngaho hantu, akagumya umutima, akabandanya azaragaruka mu mbabazi z'Imana, niho mu mpera n'imperuka uzubona Imana imukuye kugwo runtu rwari rwubaraye nko ku mutima wiwe, ku muzirikanyi wiwe, kugushaka rukaniga ugushaka kwiwe, akumva umenga icaha akigendamwe nk'ikintu kimuyora, nk'imodoka icitse amafire aho kuri mboza iguma ishungura kudashobora kubihagarika. Nico gitangaza ca mbere twamatubona. Kimwe Yesu yatubwira ejo, c'umuntu ashobora guhinduka aguma arondera Imana, Imana nayo ikamurondera, akagira igihe ikamuvyura, ikamukora mwundi muntu mushasha, ikamukora mwundi muntu mushasha. Narigeze kuba ndiko ndakurikira temanyaje y'umuntu yigeze kuba yagiye akiri muto, akiri musora, akiri muto, yinjira mu buzima bw'abahangamana, abatwita abiyugarana, bamwe barabasore mugabo ni nka version y'abasore nk'abakarahisi, baguma mu kigo batuzwe no gusenga no gusengera igihugu c'Imana no gusengera isi, bakakora udukorwa twabo tubatunga hari indani, ariko batigera baja hanze. Mugabo uyo musore haragira igihe arategwa n'ivyifuzo by'ubusore. Murana ivyifuzo by'ubusore, muramaze kumva n'umwanditsi agira ati urarenza amaso ku vyaha by'ubusore bwanje canke ivy'ubukumi. Hariho imyaka ushobora gusanga umuntu ashobora gucamwo agasanga yiyumva we gose gusumbya no gushobora kumva Imana, akabaho nk'uko umenga Imana ntayihari, akaza gutora kenge aruko bya bintu bimubiramwo mu maraso, aba ariko arakangukira ubuzima bwiwe bwose, umubiri we wose uri kurakangukira ubuzima bushasha, agaca yibaza ko ubuzima ari ivyo. Mugabo akazabona yuko hagira igihe ivyo bigaheza igihe cavyo, hakaza ikindi gihe rero gitangura kumucisha ubwenge, kikamubaza kiti mbe bijya bintu wabibayemwo gute, usigaranye iki? Uyo nawe rero kuko yinjiye kare mu buzima bwihevyi, haragira igihe arategwa n'ivyifuzo by'ubusore byo gushaka nawe kurya ubuzima, akabona ati oya vraiment narihohoteye, naje kwihebera Imana, hari ibintu ntaragutako ntararya ko ngo numva ingene bimeze. Hamwe wamusanga umuntu wese yamabona umenga isahani y'uwundi iraryoshe gusumba iyiwe, ugahora n'umuntu yubatse ugwiwe akumva acambirwa agira ati iyo mfuma nibera umumasera canke umupatiri, ariko apati n'amasera igihe batabivuga bibari mu mutima agira ati murakaciye mweho basha, yaba natwe twobayeho nkamwe. Ugasanga umenga abantu nuko shetani nuko ikora, igupfunga amaso ku vyiza biri wawe, ikaguma ikunungwisha ivyiza by'uwundi, ukabona umenga Imana yarakurenganije, ntiguha akaryo ko gushobora gutangarira ubwiza
n'ubundi ntazo bw'Imana muco yakugize n'umuco yaguhaye. Gasanga umuntu amaze ubuzima bwe bwose ari mu myidogo, atigera ryoherwa nuko Imana yamushatse muri ubu buzima. N'ingene yamushatse muri ubu buzima. Niyo rero yabita ava muri ubwo buzima agenda mu buzima bwo hanze, ashashaye gose kurya ubuzima nk'abandi ba jeune, aratakarira mu bintu byinshi gushika nashika mu kunwa urumogi, araba umu SDF, b'abantu barara hanze, sans domicile fixe, hariya mu Bufaransa. Arashika habi, mugabo umunsi urizina wa muhamagaro wa kabiri, Yesu asubira mugendera, arumva ko ategerezwa kuva muri ibyo bintu akagaruka. Niko ntiyasubiye kwibera Imana ko ntibashobora kukwemerera. Ntiyasubiye kwibera Imana, mugabo yarahindutse, aracikundi muntu mushasha. Uwari ko aramubaza kubijanye n'intahe yiwe, aramubaza ati none wibaza ko byakunze gute ahantu havuye ubwo bushobozi bwagukuye aho hantu gasubira ukagaruka mu bintu menga wari waraciyemo mbere ugakengera ugatera akagere? Kuko ko umuntu yohinduka atari bwamenye neza Yezu, menga birabangutse. Ariko nk'umuntu yabivuyemo agatubukira cyangwa ubupatira agatakara mu biki, hanyuma ngo abigarukemwo, n'igihe abigarutsemwo hari igihe atagaruka mu Katolika, aca agenda mu Aporoti. Suko none kugira ngo bya bintu agarutsemwo ntibigume bimwagiriza biti wari warabitaye nta soni, aca agerageza gukebereza ahandi, canke mu Bayisilamu aca agerageza gukebereza ahandi. Umenga hama harimwo ibiharuro by'umuntu, no mu guhinduka ugasanga tugarutse ku Mana haguma harimwo agaharuro k'umuntu arondera ingene yifukafuka. Mugabo we yaragarutse muri Katolika, arigaya, arasubira, aratonda neza, aratondeka ubuzima bwiwe ku murongo, agendewe n'inema y'uguhinduka kudasanzwe kumugarukanye muri bimwe yahozemwo, yateye akagera abona umenga byari bimufatiriye, ntiyaciye ku kurya ubuzima nk'abandi bose. Uwamubaza rero aramanza ati izo nguvu zidasanzwe zimeze gutyo zawugarukanye zavuye hehe? Niho yamubwira ati jewe ndibaza ko narataye ibintu byose mu kuva mu buhangamana ndasubira mu bintu byo ngaho hanze, ati mugabo hari ikintu ntigeze ndekura. Yarakunda gose Tereza w'umwana Yezu, kuko yarakunda cyane gose spiritualité du Carmen, yarakunda gose Tereza nawe n'umuntu azi kutwereka Imana rukundo kigongwe. Ivyo rero yamwigishije umutima wiwe guko Imana ari kigongwe, byamutumye uko kwezi gutashe yaragenda kiva yanga mu bintu aho hanze nk'umusore nyene wo ngaho hanze katamanikigwa. Mugabo ukwezi gutashe akumva biranse, akaza kirega. Yaheza kwirega gusubira gutangarira Imana rukundo kigongwe, akumva bisubiyemwo uko nyene, gushika hamwe hakwa kwihebura, akagira ati none nzoguma mba huku cumuranja kwirega bya bindi nyene. Banumva n'abantu bakwa kwihebura, agira ati ngo ngarutse kuvuga bya bindi nyene. None nivyo bibaza ko Imana ikurindiriye ko? Si ivyo Imana ikurindiriye ko bwa mbere. Imana ubwa mbere ikintu iraba si rujya rutonde rw'ivyo waguyemo, n'uwo mutima ubwa mbere ukugarukanye. Kuko hariho umutima ukugarukana, ivyo wakoze si byo bihambaye ubwa mbere, uko kugarukana umutima ku Mana. Niho rero agira ati je nibaza ko ako kantu kuko ntataye ishusho y'ukuri y'Imana ko ari umunyambabazi n'umunyakigongwe, ni Imana yaronkeye ahantu imenera igasubira ikaza ikandonka. Ko turashobora kujya mu bintu Imana ikaturondera ikatubura, ikandonka. Nawe kumbure vyo gushikira, nawe uri patiri cyangwa uri masera, nawe ushobora kuba warageze ahantu. Turatubona n'abantu bacitse, abantu bakomeye Imana yakoreje n'ibintu bikomeye, mugabo asamaye gato akagwa, kandi yaguye ashika ahantu habi gose. Kandi uyo kugira ngo agaruke n'ingabano y'igitangaro kidakomeye kidasanzwe nako.
ntuze wigera utakaza na rimwe kw'Imana ari umunyembabazi. Umuhanuzi Mishe akagera aho abona igihugu cy'umenga ntikigira n'isura, ntikigira ingene cyo kwitwa imbere y'Imana kuko cyisibanganije. Mugabo aribuka ingene Imana yagikuye mu Misiri, cyari cyaracunyacunywe, cyarasibanganijwe n'ubuja bwo mu Misiri, irakigirira imbabazi, iragikurayo, mbere ikigira igihugu cyayo. Sinzi nibigeze kuvuga ati burya kugira ngo Imana omenga irarekeranye umuntu agashika n'ahantu habi gose, nivyo ukamenga arataka yaragiye, impanuro ntizifate, inyigisho ukamenga zibomye kurubuye. Ati igihe umuntu agihumeka nimwigere muhebura, guma imbere, guma ku mavi imbere y'iyi Mana ya Mishe, irekura ibicumuro, ikarekura ivyaha, ntitwagwe n'ishavu, igati bwina bw'ikiyaga amabi yacu. Kuguma imbere y'iyo Mana, n'imbere y'umuntu ubona umenga uti ntitukironka naho duhera ngo tumubwire ijambo ryo kugaruka, ukaguma imbere y'iyo Mana, Imana y'imbabazi. Kuko igihe cyose nk'uko namana babwiye, umuntu agihumeka aracari mu mbabazi z'Imana, arashobora gutangana. Kandi agira ati rero nawe umuntu yobera mbere Imana yiretse umuntu akanashika hiyo, mugabo akagumana ako kantu, kuko ako kantu ntigatakare. Kw'Imana ikikubona ugihumeka ntirananigwa, ntirahebura. Hari naho ahubwo ari wewe Imana ishaka kuzoca ko ngo igaragaza ubuninahazwa bwayo, gukungene ari Imana y'ubushobozi budasanzwe, ishobora gukura umuntu no mu rupfu rw'iyo yatakariye mu vyaha vyiwe n'amabi yiwe, ikamugira ikiremwa gishasha. Tugatangara wewe vyagenze gute, iyo wari ugeze vyagenze gute? Uyo bigatuma agaragaramwo ubuninahazwa n'ubukomezi budasanzwe bw'Imana. Ariko si kugira ngo muce mugenda namwe mutakarire kure ngo Imana izibigaragarizemo kigwango cyayo kidasanzwe. Oya, si ivyo. Ni kuwo yisanze bimeze gutyo, ko aracagira ati bo pati reka nanje rero ngende mayenda bikore. Kuko burya kugendana n'Imana muri nosi hari igihe usanga ari intambara idasanzwe, ubwo ugendana na shetani ukamenga no kurya umuyondi. Dusabire rero Mukama kugira ngo yame atuzigamira, hamwe ngo Imana ngo irekura shetani ije kugerageza Yobu, mugabe ikayibwira iti ntukore ku mutima wiwe, yamishiraho iyo limite, ubwo rugabane itarenga, idashobora kurenga, iyo frontier idashobora kurenga. Ntiyigeri kwiba kakagozi kanyuma ko kumva urukundo rwayo. Uru rukundo twumvise Yezu ashaka kugururira bose. Muri iyi njiri twumvise igarukana ca kibazo c'amakiriko kiragaruka kubera ayo madini y'abavukanyi bacu ba Protestant. Bikira Mariya yaravyaye abandi bana, hari igihe munaca ndababwira nti ego cyane yaravyaye benshi na jewe ndimwo, yaravyaye abandi bana. Mugabo baba bagomba kuvuga yuko inyuma ya Yezu menga Bikira Mariya yaravyaye abandi bana bavuye mu mubiri wiwe. Mbega abo bana Bikira Mariya yaravyaye hama ntibaze gufasha Yezu munsi y'umusaraba, bari hehe? Barankana na Yezu ku buryo bataza no kumufuba, bataza no kwakira nyina wabo ngo bamutware muhira bamuremeshe, bari hehe? Mugabo bwa mbere si ico, ko Bikira Mariya tuvuga yuko atabandi bana yavyaye, sukumenga kuvyara ni bibi, oya. Mugabo ivyo nyene vy'abantu bisanzwe, kurya nyene Yezu mukuza kaba umuntu atatakaje ubumana bwiwe, niko na Yezu mukuza mu buzima bwa Bikira Mariya atigeze amukurako
ubusugi bwiwe, ububikira bwiwe. Tuzobizirikana rwose. Ndabahaye randevu mu bihe byo kwitegurira umunsi mukuru wa Assumption, tuze duce ku majambo y'Imana, turabe neza ingene ijambo ry'Imana ritwereka ko n'inyuma ya Yezu Bikira Mariya nta bandi bana yavyaye. Kandi gutyo niko abaye guhohotera Yosefu, ko ari abantu kubera ukungene bameze uyu munsi, ibintu byose babifatira dans la vie sexuelle, bibagora ingene kumva ingene Yosefu ashobora kuba yarakiriye Bikira Mariya nk'umugore wiwe, bakabana atabandi bana bariko baravyara. None muvyara kubera iki? So kugira ngo mwimara ipfa ry'umubiri n'iry'umutima n'iry'ukubaho. None bo ko bari bafise ijuru hagati y'abarafise Imana, mwumva bashaka kuvyara ibiki? Mwijuru uzovyara, mwijuru uzorondera umugore, uzorondera umugabo. Abo bantu nimwumva ko bari mwijuru, bari kumwe live n'umwana w'Imana, Imana ngaho. Amwe baza yuko Yezu yoza akaduhaza twese, ko mwoshobora gusaba umugore agira ati ndakeneye umugabo wanje, cyangwa umugabo akagira ati ndakeneye umugore wanje. Ivyo ni ivy'abantu by'ubuzima bwo ngaha ku isi bukigarukira hafi. Ariko si ukuvuga yuko babikenera ko ari bibi. Oya, mugabo ivyo Imana yarabikoze muri Bikira Mariya kugira ngo itwumvishe yuko ujya mwana yavyaye si umuntu asanzwe. Hano wari umutware gufata yuko Yezu umenga ni nk'umuntu asanzwe. Ivyo byose Imana yarabigiriye Bikira Mariya kugira ngo ibumvishe iti ujya mwana yavyaye yitwa Yezu, ni Imana yamanutse iwanyu, aho Imana ishitse ihindura byose ikavyigarurira, ahiri hacika ijuru ryamanutse ku isi. Tuzobigaruka ko tuzobizirikana, ariko na cane cane ngaha muri iyi Injili niho twumva yuko ubuvyeyi bwa Bikira Mariya mu kwibaruka Yezu ntiyashatse kubwigungana, yashatse kubwugururira na wewe na jewe, gushikaho rero ku musaraba agira ati, abwira umwigishwa akunda cyane ati nguyo nyoko wawe. Yohani nk'umwigishwa wa mbere wa Yezu akatubera uwuguruye uko kwakira Bikira Mariya nk'umuvyeyi wacu. Bikira Mariya yaravyaye abandi bana benshi, nawe urimwo na jewe ndimwo, nawe ushaka naho uri umuporoti cyangwa uri mu Islam, yo kuvyara akagufasha kumenya Yezu, gushikira Yezu, kugamburukira Yezu, kugendanira Yezu. Tuzobigaruka ko hageze kubizirikana gose mu gihe tuba turi muri Nevene kumbure kwitegurira yurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya, kuko biri mu mateka rero adufasha gutahura ko Bikira Mariya yurijwe mu ijuru umutima n'umubiri. Kandi sinzi ko murumva neza mu ijambo ry'Imana, ntawe uzokumva bavuga ngo bavukanye baye ngo bene wabo na Yezu. Mugabo ntavuga ngo abana ba Bikira Mariya, bavuga ngo bene wabo na Yezu. Ntibavuga ngo abana ba Bikira Mariya, bavuga bene wabo na Yezu. Kubera iryo jambo bene wabo mu mvugo y'Abaheburayo ni imvugo yagutse. Tugere Kristo, muragenda musome nk'ivya Ibrahimu na Loti. Ibrahimu na Loti, Ibrahimu arita Loti mwene wabo, mugabo yari umuhungu wabo, bamwita mwene wabo. Kandi aba bene wabo na Yezu bobo hari ahantu bitomoye neza, ufatiye ku bice bimwe by'ijambo ry'Imana ukabiterateranya ukabishira hamwe, uca ubona ko ari abahungu ba Mariya wa wundi yari munsi y'umusaraba, muka Cleophas. None rero ndagomba kubwira abavukanye bakatolika dusange yo kwemera ubu budini buguma buzuka hariya mu mihana hehe nk'ibizino, ntibuze kudurumbanya ukwemera kwanyu kuri Bikira Mariya. Bibasize egera abasaserdoti banyu babafashe kuzingurura igitabo cy'ijambo ry'Imana no gusubira mu nyigisho zose z'Ekleziya, muheze mutangarire ico gitangaza Imana yakoze mu kuza kwa Bikira Mariya, igaheze ikamugaragazamwo umuntu koko muri we yakiriye Imana yose kandi akaguma ari umuntu wese.